Ego murakoze ba nyakwabanyesha makuru nivyo dufashe urugendo tugiye muri mu gihugu ca Bahrain mu muji witwa Manama ahazobera inama ya vya bihugu bidafise twavuga aho vyegamiye bita mu kino février les pays non alignés. Noneho tugiye kubandanya igikorwa twari twarakoze igihe twaheruka mu nama ya Azerbaijan umwaka uheze 2022 aho hari hashoboye gushingwa statut kuvuga amategeko ngenderwako y'iryo huriro ry'ibihugu bidafise aho vyegamiye. Noneho ubu rero tugiye gusubirayo kugira ngo turabe inyuma ya statut zoca zija mu ngiro gute, ibica bikurikira nibihe kugira ngo izo statut zije mu ngiro. Ico ni kimwe. Ikindi tugiye kuraba ni hariho amahuriro mpuzamakungu ashika nkane yasavye ko bayaha icicaro c'indorerezi babo observateur, icicaro c'indorerezi. Abo rero nabo ico kibazo kizokwigwa kugira ngo turabe inyishu coro. Ikindi tuziye kuziga ni ikibazo kijanye n'inkurikizi za COVID-19. Iki kiza cha COVID-19 bagiye kuraba ingene ibihugu biri muri iryo shirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu bidafise aho vyegamiye bagiye kuraba ingene bagiye kuzofashanya kugira ngo ivyo bihugu bigende bishobore gusohoka muri ako kaga ka COVID-19. Noneho abene gihugu bongere bivyo bihugu bitandukanye bongere baraba ingene bohaguruka bo badwa kugira ngo bongere biteze imbere ko byari bisanzwe. Ivyo nivyo bintu tugiye kwiga.